nitwa Niyonzima Patrice, ndi umuyobozi mukuru w'ikigo cya Centre de Réhabilitation Birashoboka Kingozi. Uyu munsi twatunganyije inama idasanzwe ikigo kivuga ngo la vulnérabilité des jeunes face à la prise de drogue, criminalité organisée et trafic humain. Tugenekereje kuvuga mu Kirundi ni ingorane z'ugwaruka zifatiye mu kunywa yayuramutwe ku byaha bimwe biri ku byaha bakora biri yateguwe hama n'urudandazwa rw'abantu. Icyambere nuko Burundi ni igihugu kiri mu gwaruka rwinshi uko hafi ibice birenga 50% n'ugwaruka, hama kandi ni nabo bahura n'izo ngorane cyane. Tukabona ko byari bikeneye ko duhamagara abahinga mu ministeri atandukanye abiraba mu bamenyeshamana n'abahagarariye diaspora y'abarundi kugira tukige kuyadubona ukuntu abo bana twobafasha cyangwa twona kinga ntibahave bagwa muri izo ngorane. Muri rusange iki kigo ni ikigo gisanzwe gifasha abantu bafite ingorane yo kwizizigwa n'ibiyayuramutwe cyo twita addiction, hama n'indi bibazo bijyanye no mu mutwe no mu nyifato twita les comportements, hama bafite ikibazo cya souffrance mentale. Twabishize hamwe kuko muri rusange ugwaruka rwinshi ntabwo ushobora kurukoresha ibyo byose atacyayo muri wabahaye icyo batangurira ko bumva ko abana ntashobora gukora ikintu atakintu yafashe. Bisaba rero yuko twanadabo dukinge ntibafate ibyo byayuramutwe kuko usanga kenshi ibyo byegeranye, hama iyo bafashe ibyo byayuramutwe ni bahandi usanga bafite utuntu bagira utuntu tw'utugwi nko biraboneka mu gisagara cya Bujumbura, aho usanga abo bana bari hamwe bakabasha kwiba amasakoshi y'abadamu bakiba utuntu dutandukanye, ariko urumva tujuru ariko bafashe ibyayuramutwe. Bivana n'ibintu byinshi kuko icyambere nibaza nuko ababyeyi ntibaratahura neza ko wateza kuvuza aba bana kugira batwiture, hama kandi ibigo nibike. Ikigira kabiri nibaza ni ikibazo kijyanye n'uburyo ko usanga kenshi ababyeyi babona ko bizimbye kubatwara mu bigo bimwe bimwe, hama n'ibigo byacu kenshi nabyo nta buryo bwinshi bifise bukwiye bwo kubafasha. Ariko twebwe twafashe ingendo yo gushaka kubahimiriza no kubafasha. Harajyana babwire ko twebwe ngaha nk'ubu turafise mu rwego rwo kukinga, turafise abantu baza ngaha barenga 100 turi mu Marambya, ariko n'Ingozi naho hariyo abandi, ariko by'ukuri nta buryo buhari bwo kubafasha kuko ni benshi. Naba nk'akarorero nk'abari ko bariga bijyanye n'imyuga imwe nk'abiga gushona dusaba abana 53 ku mashini 10. Urumva ni bake, ni igitigiri kinini cyane kiturengeye, ariko twibaza yuko dukwiye guhimiriza ababyeyi bakamenya ko umuntu ufise ikibazo cyo kwizizwa n'ibiyayuramutwe icyambere ntago ari ukumuta mwe barabara, ahubwo nibaza ko ikihuta ari ukumushikiriza ibigo nk'ibi kugira bimufashe. Hama kandi nkuko mwayibonye mu bagize ama presentation nuko n'abantu benshi ntago barabitahura neza. Yabonye umuntu afata ibiyayuramutwe mu mengo yarasaze ntiyokira ntacyovamwo, ariko mwayibonye ari abana batanze nkabahaye ababashingiye intaye ngaha, mwabonye ko bameze neza cyane. Ni icyemezo ntabisha ko ufata ubyihereza mu gihe avujwe neza yokira, ahamo tukaduhimiriza ko abyateza kubavuza, ariko kandi tugasaba ko ibigo nibikeyi haboneka ibigo byinshi kubafasha. Muri make kuvura umuntu wiziziwe n'ibiyayuramutwe aha nagira ndabisigure neza iyo tuvuze mu Kifaransa no biboneka cyane tuvuze addiction. Hariho addiction kuri substance kuri bifatika, ariko akabona addiction kuri comportement ko umuntu yigenza mu kibano, akabona addiction mu comportement cyangwa ko
kubijanye n'inkino bakina ibintu by'amakazino, abantu usanga ashobora kugura impuzu buri munsi kandi azikeneye, urumva n'ibijanye na comportement, hama n'ibiyayura mutwe, urumva haba na alcool, hama n'imiti, kubijanye n'imiti. Rero aha ushaka kuvuga ko twebwe kubavura bisaba ubuhinga bwinshi, kuko nka tubuze ntago twigisha imyuga mu bisanzwe. Aha ni imwe muri technique twita art therapy, kuko ushobora kuvura umuntu ariko ukoresheje umwuga cyangwa ukoresheje ikindi kintu, ariko bikanafasha yuko uyu muntu tuvuge niba yaraje afite ikibazo akaba arimo yiga guteka cyangwa kiga informatique, urumva bizosaba ko naheza nakira, kuko kugira ngo umuntu akire bisaba umwanya munini, ntago ari ibintu, ntago ari umunsi gusa. Nakira azasohoke abasha no kwikorera ikindi kintu, ko twabonye yuko mu biharuro twabonye kare abana benshi ntashobora guheza amashure, abantu benshi urumva nta kintu na kimwe cy'umwuga bafise, ariko urumva tumuvuje dukoresheje ya technique nemo ndabasiguriye art therapy, azasohoka ashobore gushobora ronka amafaranga kumusa twe turanagwanyije n'icya na roshit, kuko ashobora no kwirihira umuti cyangwa ashobora kwibeshaho, ko ikibitera cyane kumugwaruka n'ikibazo cy'agashomeri kubura akazi. Urumva twanagerageje no kuba umuntu tumuhaye na pake yindi ishobora kumufasha mu buzima busanzwe kugira ngo aze gutera imbere kuri yambo na kazoza y'igihugu. Donc muri iyo programme nanuvuga ya art therapy dufisemwo programu ya gushona coiffure ku bagabo, hama informatique, entrepreneuria. Muri entrepreneuria tubafashe kwitegurira utugambi duto kugira abashitse mu kibano bashobora kwikorera utugambi duto bashobora gukora ama cooperative ariko ku buryo buri professionnel. Hama dufise nabiga kwizina, nkuko nabasiguriye ntago ari ishuri, nukugira nabaza twumva ntazagitiranye n'ishuri, ntago ari ishuri. Urumva ko iyo tuvura umuntu wese aje buri munsi turamwakira, kuko n'ukuvura ntabwo yake ari technique imwe yo kuvura, mu ma technique menshi akoreshwa. Urumva rero umwanya wose ashobora kuzira wari wese niyo yazubunye arakigo asanga ikipe iri nga itegereje kumufasha, ariko ntago azavuga ngo genje kwiga iki, ko ntago abaje kwiga. Twe turaraba tukavuga tuti uyu muntu ikimufasha gusumba biturabye état de santé, icyo kumufasha gukira n'ingoga ryo tumushiramo. Akamo kambere no gatera abavyeyi bategezwa kumva abana babo. Umwana umaze kubona ko mu ishuri yaronka 90%, ukwana aronka 40%, ikiwe cyo kumutuka cyangwa kumubwira nabi umutwe ko ntacyo azovamwo, ari ikigo kintu nukuraba ni iki kibituma. Umaze kubona ikibituma, kubera ko nabasiguriye ko harimo na addiction comportementale, ni byiza ko witura umuhinga kugira amwakompanye. Nibaza rero ko abavyeyi birabaraba cyane bakurikirana abana babo kugira indero y'abana bayikurikirane. Hama ikindi kandi nubwira abavyeyi nuko cyane ari usanga umwana surtout n'abakobwa nabo tubibona yamaze agize ibyaga atwara imbanyi, ikiwihutira cyane no kumuca mu muryango, ahubwo nibaza ko bari bikwiye kwihutira kumufasha gusuma kwa muca mu muryango, kwa muca mu muryango kwa muntu mwika mwibarabara niko agira ingorane. Kugira ngo tubashe gukinga rero nuko abavyeyi cyane bagerageza gufasha abana babo, hama uwo babonye afite ikibazo bakamuzana tukamufasha. Siruma ku bana gusa n'abakuze nabo nuko, kuko ashaka kugira stress, ashaka kugira akabonye kavanye no kuba yabuze umuntu n'ibindi. Si byiza cyo kumwugaranira muhira, ahubwo no kumuzana kugira tumufashe hakiri kare kugira dukinge ntahave agira ibibazo byo mu mutwe, kandi yatiza gufashwa hakiri kare agasubira mu bikorwa bye bya misi yose.